mwavuze n'imiryango y'abavuga ko baguye ubutumwa bwo kugarukana amahoro bwo gufasha kugarukana amahoro no kurwanya imigwi y'iterabwoba n'imigwi ipadira irwanisho ngaho mu gihugu ca Kongo nk'uko nabishikirije urwego rwo kwivuna amaso rw'Uburundi igihe cyose rukora rwisunze amategeko. Ni ukuvuga yuko rero amategeko arahari yanditswe ukungene umusirikare iyo bishitse akitaba Imana ukungene imiryango yiwe yabo basirikare bamenya ukungene iwabo yitavye Imana n'ukungene aheza agashingurwana iteka. Aho rero ndabamenyesha yuko wobishika wahuye n'isanganya yitavye Imana ariko ibikorwa yarungitsemo n'igihugu bya gisirikare imiryango yabo ntiheze ngo ibimenye. Nyene rero abavuga yuko imiryango yabo itabimenyeshwa nibaza yuko ari ugushikuza, kuko iyo miryango hariho ababijejwe ngaha mu gisirikare bashobora kuza bakitura bakabaza ukungene bimeze, yaba ari mu rwego rwo kwivuna abansi duhereye ku mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi rw'Uburundi eka haba no mu bushikiranganji. Iyo rero atakivuze ariko atakiba cabaye ngira ngo kenshi abivuga n'aba bifuza kumva yuko hari abasirikare baguye ku rugamba.